Yesai bakunzi ba PITV, iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi tugiye kubabwira icegeranyo ca Global Peace Index kivuga ibihugu bifise umutekano muke kw'isi ndetse n'ibindi bihugu bifise amahoro gusumba ibindi. Mu bihugu bitandukanye kw'isi haracarangwa intambara, ibibazo n'ibindi bibuza abantu gutekana. Icegeranyo cyo mu mwaka w'ibihumbi 2022 cerekana ko amahoro kw'isi yagabanutse ku bice ubusa n'ibice 3% ugereranije n'umwaka w'ibihumbi 2021. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko, intambara yo muri Ethiopia n'intambara z'imigwi yitwaje ibigwanisho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Somalia bituma ibi bihugu biza mu byanyuma kw'isi aharanga umutekano muke. Global Peace Index y'umwaka w'ibihumbi 2022 icegeranyo casohotse mu mwaka uheze cisunze ibihugu 163 ahaba abantu bangana n'ibice 99% by'abanyagihugu b'isi. Abakora ico cegeranyo baraba ku ngingo zirimwo umutekano, amagume y'imbere no hanze, inguvu zishigwa mu gisirikare, igipimo c'icizere, igitigiri kinini c'ubwicanyi mu ngo, ibyago by'ibitero by'iterabwoba na politike y'ibihugu. Ku bihugu byasuzumwe 90 byongereye urugero rw'amahoro byari bifise, naho 70 navyo amahoro asubira inyuma, mu gihe ibihugu bibiri byo nta cahindutse. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byasubiye inyuma kubera intambara z'imigwi yitwaje ibigwanisho mu buseruko bw'ico gihugu. Ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ya gatandatu ku rutonde rw'ibihugu bibuza amahoro kw'isi. Mu buryo budatunguranye, Uburusiya na Ukraine biza mu bihugu bidafise amahoro kw'isi. Gusa bamwe banegura kuba Uburusiya buza imbere ya Ukraine mu bihugu bidatekanye, kandi Ukraine ariyo iri kuberamwo intambara. Mu bihugu 10 biri nyuma mu mahoro kw'isi, 5 nivyo muri Afrika. Aha rero ngiye kubaha urutonde rw'ibihugu 20 bidatekanye kurusha ibindi kw'isi. Icambere ni Afghanistan, Yemen, Syria, Uburusiya, Sudani y'ubumanuko, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Iraq, Somalia, Repubulika Centrafrique, Sudan, Ukraine, Korea y'uburaruko, Libya, Mali, Ethiopia, Venezuela, Pakistan, Burkina Faso, Turkiya na Colombia. Intambara rero zimaze igihe kirekire, Somalia na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze kuza kenshi mu bibanza 10 vya mbere by'ibihugu bidatekanye kenshi kurusha ibindi vya Afrika, kubera intambara zimaze igihe kinini. Inyuma y'imyaka irenga 20 nta cizere kiboneka c'amahoro. Sudani y'Epfo, igihugu gishasha kurusha ibindi kw'isi, cahise kija kuri uru rutonde kubera intambara zifatiye ku moko, ariko zifise imvo zo kugwanira ubutegetsi zabaye ndanse kuva kino gihugu cemewe mu mwaka w'ibihumbi 2011. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu ca kabiri kidatekanye co munsi y'ubugaragwa bwa Sahara nk'uko iki cegeranyo kibivuga. Ubukene n'imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho isa niyiganza ibice runaka uko ibishaka ni bimwe mu mpamvu nk'uko iyo raporo ibivuga. Ivuga kandi ko ibibazo by'umutekano muke nk'ubwicanyi, gufata ku ngufu, kunyuruza, ubusuma bwo kwimba amazu no kwambura ku nguvu bihaboneka kenshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo ibamwo abanyagihugu barenga 100,000,000, ni kimwe mu bihugu bikomeye mu bunini kw'isi kandi gifise ubutunzi bwinshi kama. Kuri uru rutonde rw'ibihugu 163 uhereye ku bifise umutekano muke, ibyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko biri kuri ibi bibanza. Igihugu c'u Rwanda gifata ikibanza ca 92, Tanzania 78, Kenya 44,
Ubuganda 43, igihugu cy'u Burundi 33. Aha rero tugiye kubabwira ibihugu 10 bitekanye kurusha ibindi ku isi, bivugwa yuko bifise amahoro gusumba ibindi. Ndahera ku gihugu ca nyuma arico c'Ubuyapani. Igihugu gikurikira c'icenda ni Singapore. Igihugu c'umunani ni Czech Republic. Igihugu c'indwi ni Slovenia. Ica gatandatu ni Portugal. Ica gatanu ni Austria. Ica kane ni Denmark. Ica gatatu ni Ireland. Ica kabiri ni New Zealand cyangwa Nouvelle-Zélande. Ica mbere arico gikomeye ni Iceland. Iceland rero ngo yongeye gufata ikibanza ca mbere kuri uru rutonde, ikibanza ikomeje gufata kuva mu mwaka w'2009. None kino gihugu ca Iceland kuki cama kiba ica mbere? Ni igihugu kimeze gute? Iceland ni igihugu gifise abanyagihugu 376, nabo benshi baba ku mugwa mukuru wa Reykjavik. Ngo cabayemwo n'abimukira b'aba Vikings bo muri Swede kuva mu binjana byinshi mbere ya Yesu Kristo. Aba ngo bashiraho ubutegetsi bukomeye burangwa no kubahiriza amategeko nk'uko inzobere mu mateka zibivuga. Zimwe mu mpamvu zituma Iceland bamwe bakomeza kuyifata nka paradizo yo ku isi mu mahoro n'umutekano, ngo harimo igipimo c'imvururu kiri hasi, igitigiri gito c'abanyagihugu, kandi ico gihugu ngo kiri hafi cane y'impera y'isi ya ruguru ahari ikirere kidasanzwe. Muri ico gihugu rero uhaboneka gukora neza kwa leta, ukwemera uburenganzira bw'abandi no kubana neza n'ibihugu bituranyi. Menya rero ico utaruzi kuri iki gihugu, ngo hejuru ya 1/3 c'abanyagihugu ba Iceland batunze ibigwanisho byabo bwite nk'uko bivugwa na Gun Police, urubuga rwa University of Sydney rukusanya amakuru ku bigwanisho ku isi. Nyamara hagati y'umwaka w'2007 na 2015 ngo nta bwicanyi bwigeze buhaba buvuye ku kuraswa nk'uko bivugwa na Flemish Peace Institute. Bakunzi ba PITV, ibyo nivyo bihugu 10 vya mbere bikomeye bifise umutekano gusumba ibindi. Mwari kumwe na Moses Angelo. Mugire subscribe kuri Peace International TV kuri YouTube na Facebook. Tubibutsa yuko hano muri PITV dukora services zitandukanye, abakora imanza, amadiplome, anniversaire ndetse n'ibindi bikorwa bikeneye ibyuma, bikeneye amashusho nka live streaming kuri YouTube. Ibyo byose turabikora hano muri PITV, aho dufise inzobere mu buhinga bwa none Papitex. Bye bye.